tuyijira gute stress niki ni ryari dukwiye kwiyanketa na stress mbe stress vy'ukuri niki stress twama twayivuze mu buzima bwacu bwa buri munsi icyo kintu nicyo tugomba kuyaga no munsi biganiro première heure ni ikintu gihambaye twese hari n'igihe umuntu akubwira bintu bisanzwe ati reka kuntera stress ariko vy'ukuri stress niki iyo idushikiye mu buzima ni gute dukwiye kuyitwaramo ni biki biranga stress ni byari ushobora kumenya ati iyi vy'ukuri ni stress nico gituma uno munsi twagiriye bakujyo kwakira Madame Deborah Irakiza asanzwe ari umuhinga canke ari psychologue akurikirana asanzwe akurikirana abantu bafise ibibazo canke ingwara zo kujana n'imibereho mbere akaba asanzwe afise na cabinet yitwa cabinet Irakiza reka tumuhikaze Madame Deborah c'est un réel plaisir kubakira mu kiganiro première heure uno munsi murakoze cyane yego mumeze neza yego cyane iyo umuntu akubwiye ati ndagize stress cyangwa ndafise stress ikintu cya mbere ubona stress wewe kubwawe niki stress ngerageje kwisigura amajambo yoroshe stress novuga ngo ni reaction umuntu agira canke inyishu kuri situation kanaka ku kintu kigushikiye mugabo kigatuma ugira umwitwarariko urenze rimwe rero hariho abagira umwitwarariko urenze cyane urenze urugero ugasanga birahungabanije uko basanzwe babayeho uko basanzwe biyumvira nuko basanzwe baganira n'abandi bantu rero iyo stress rero ni umwitwarariko urenze nyine ndatahuye fait hari ukuntu stress tuyivuze twitaho urukundi ariko mbe none ingene umuntu yoshobora kwimenya ni gute ushobora kwibwira ati je ndi stress ni mu gihe ubona uwo mwitwarariko urarenga canke ni gute ushobora kumenya ati je ndi stress ngerageje no kupresiza stress ubundi abantu barayigendana ikintu gisanzwe iza kuba idasanzwe mu gihe itanguye kubangamira ubuzima bwawe kuko urumva ibintu byose bidushikira kenshi na kenshi ari bisaba yuko twitwararika cyane gusumba ibindi ko navuze ko ari umwitwarariko mugabo iyo itanguye gutera ingorane bari umwitwarariko urenze urugero rero stress ahantu utangura kumenyera yuko byatanguye kurenga urugero nuko utangura kubona bitanguye kuzana ibimenyetso mu magara yawe y'umubiri asanzwe ugasanga usigaye ufise ububabare udashobora gusigura neza ico byavuye ugasanga ubabara mu mugongo ubabara mu mutwe usanga ubabara mu maguru ugasanga ufise umutwe umumeneka umwanya wose utazi ikiriko kiratumumeneka ugiye kuraba rero ugasanga nico kintu kiko kiragutwara umwanya nico kintu kiko kiragutuma witwararika cyane ikindi kintu gihora kiboneka nuko kuruha ugasanga urarushe cyane mugabo utashobora kutora neza ikikuruhishije ugasanga uravyutse mugo kumva urarusha kandi warujyanye ubundi warujyanye kugira uruhuke ugasanga urarusha ugasanga ubwo buruhe burarenza urugero ikindi kintu ni kijanye n'itiro stress irabuza abantu gusinzira neza ugasanga asigaye asinzira nabi asigaye asinzira bigoranye cyane ikindi kintu gishobora gutuma stress ushobora kubona ko ufite stress hariho na appétit iragenda agufungura akayabagu reka ndabivuge mu kirundi akayabagu ugasanga karagiye canka nabandi nabo bakagira akayabagu karenze urugero cyane hariho rero ivyo byari bimenyetso navuga ngo ushobora kubona byoroshe mugabo hariho nivyo wiyumvamwe wewe ugasanga usigaye ushavura n'ingoga akantu gatoyi karagushavuje ugasanga usigaye wamana ubwoba kubera kumbura iyo stress yavuye ku kintu wari kurakora kitaheze ukumva umengo bigira bihere bagira kwirukane bagira iki ari nko ku kazi canke bagira bagufata ukutari ibintu ugasanga wamana akantu kubwo rero rimwe stress iratwara no kuri depression kimwe mu bintu byerekana ko umuntu ashobora kuba afite depression iyo stress iri exagérée umuntu arayibonamo nibaza ko ari ivyo ego ibindi turaza turagenda turabivuga nivyo umaze kwibonamo ibyo bimenyesha umenya ati iyo ni urukuragira stress by'ukuri aho rero no umuntu ashobora kuvuga ati ndi stress mbe muri iki gihe nibiki bikunze gutuma abantu benshi canke abakozi benshi bagira stress na cyane mu kazi nibiki bikunze wewe nk'ubakurikirana ku munsi wiweje nibiki bikunda gutuma abantu bagira stress alors mu kazi novuga ngo biri imico itatu hariho umuce w'ubuzima busanzwe ubu twese tubayemwo usanga hari iduzo ry'ibiciro hari ikibazo c'ubukene bw'imiduga yunguruza abantu ugasanga ushitse ku kazi ucerewe ivyo zose ni ibintu bishobora gutuma umuntu agira iyo stress ugasanga
bya biciro byaduze n'ivyo mugabo umushahara wawe nawo ntiwaduze ugasanga navyo nyene biguteye stress ariko kandi hariho ikindi gice novuga ngo kijanye n'imigenderanire yo ku kazi ugasanga ufise nk'umukoresha akubangamira canke atigera shima ivyo ukora canke ugasanga ntibigera bakugisha inama hageze gufata ingingo ijanye na wewe kenshi na kenshi urumva akantu ko kumva umengo aha hantu n'ubundi sahi wanje kumva umengo ntacumaze ico rero naco nyene kirashobora gutuma ugira stress ku buryo n'akantu gatoyi wahora ushobora gukora bikubana ibintu biremereye bikakunanira gukora ica gatatu gishobora kuba nuko hariho izindi stress zo mu buzima bwawe busanzwe vie personnelle ushobora gusanga byashitse bukavangana n'ubuzima bwawe bwo ku kazi ugasanga rero ivyo wakuye muhira urabizanye bivanganye no ku kazi ugacugumana uwo mwitwarariko donc uwo ya stress gaciza yego ibimenyetso rero nk'ivyo bintu nko ku kazi watubwiye ibintu bigiye bimenyetso watubwiye birashobora no kuba no ku kazi ugasanga umuntu aragize ishavu akanugose umubwiye aragushwaniye ku kazi yagumye yigunze yaguma aryamye canke wabo bwabo bari buguma buza bya bimenyetso nibihinduka iyo ageze ku kazi biguma kwakundi nyene ku kazi kubera ko abafise ico bamurindiriyeko kenshi na kenshi ntakunda no kwidogera ubwo baba barafise canke kimugabo ugenda kubibonera mu nyifato yiwe ivyo nk'ivyo gushavura cane canke agafatwa karira ivyo urashobora kubibona mugabo hariho n'ibindi uza kubonera mu kuntu yifata usiba cane ucegwa cane ugasanga aracereje akazi ntariko agakora ku mwanya yahora agakorera kuko abona ko hari ikintu cahindutse novuga ngo performance sinzige no yita mu kirundi yamanutse ugasanga ntagishobora gukora nimba yahora akora ibintu bitanu umunsi wose akaba yarabihejeje ugasanga umunsi uheza akoze ikintu kimwe gusa ukabona ko hari ikintu cahindutse mu kuntu ameze ikindi kintu gishobora kubikwereka ku kazi n'imigenderanire agirana nabo bakorana n'imigenderanire agirana n'umukurira umushefu amukurira kenshi na kenshi urashobora kubibonera ngaho ni gake uzokumva yuko ari idoga ngo aramenetse umutwe ngo afise nta peta afise canke iki kubera n'utuntu novuga ngo badakunda kuvugira ku kazi ariko kenshi ubibonera muri iyo nyifato ego nibihe ibintu rero vya mbere umuntu afise stress yokora kugira yirinde canke yumve amerewe neza mu gihe amaze kubona ibyo bimenyetso byose cyoca yigenza gute reka tuvuge ufise stress mu kazi ufise stress mu kazi ikintu ca mbere yokora no kwiga gushiraho urutonde mu byo aza gukora muvuga ngo ushitse mu gatondo ukitwararika kwandika uko bikurikirana bivanye n'icihuta gusumba ikindi kugira ngo bikunde ubikore ugenda ku murongo kimwe kwacu kugira ubiheze kuko ubikoreye rimwe carimwe uza gusanga umunsi uheze atana kimwe washoboye guheza ikindi ni novuga ngo kwibwira yuko ico udashoboye guhindura novuga ngo ico udafitiye control ntibikunda kugihindura no kuvuga ngo izi stress z'ubuzima buzimvye canke iki ntadushobora guhindura uvuga ngo ugabanye kuvyitwararika cane naho bigoye naho uvuga uti none ubuzima ko ndaburimwo mugabo ugabanye kuvyitwararika cane witwararika ivyo ushobora guhindura gusa niba ari amasaha udafite ububasha ntikigutera umwitwarariko ngo kikuraze ukanura ikindi kintu gikenewe cyane abantu kenshi basuzugura niko novuga ni kugira sport kuko sport si ikintu cagenewe abashaka guta ibiro gusa sport ni ikintu gifasha kirafise iyo uri kuranonora imitsi hariho novuga ngo uturingoti sinzigana twita imitsi yuguruka hama igatuma wumva umerewe neza mu mubiri bivuga ngo ugiye ufise iyo bonne humeur ku kazi biroroha cane yuko vya bindi byose byagutera stress ntibiba bivuyeho ariko vya bindi byagutera stress ntusubira kubitebako ikindi ni kwitwararika gufungura neza kuko udafunguye neza uza kuruha n'ingoga kandi ni haba hariho nk'ikiriko kiragutuma ugira umwitwarariko kiza kuba cinshi gusumba kiza kugwira gusumba utafunguye hama tukitwararika no kuruhuka bikwiye nukuvuga kuruhuka bikwiye se kuvuga ngo kugira amapoze menshi canke ikimugabo urashobora kuryama amasaha akwiye kenshi abantu urumva hagera kuryama akaba ari uwo mwanya turaba amatelefone nk'umuhinga ukwiye ukurikirana amasaha meza yo kuryama naye kugira twirinde cyangwa tujere neza ivyo tuba turiko turakora ku muntu akuze amasaha meza ni hagati ya 4 na 6 heures mu gatondo
mugabo kubera ko benshi usanga bitarakunda abahinga baravyoroheje bavuze ngo ni hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8 no kuvuga urashobora kuryama minuit mugabo ukavyuka 6 heures amasaha 6 niyo minimum niko novuga niyo make ashoboka twovuga ngo tukwiye kuryama kugira ngo tumere neza mu mubiri kandi ubikoze urabona yuko umunsi wawe ugenze neza gusumba ego donc twitwararike kuraba ko dukwije y'amasaha buri 6 yo kuryama reka tuje n'iryari rero umuntu akwiye guhagarika umutima umva ivyo vyose yabigize vyabaye stress yayibonye peut-être arashavuga ati non nibiraba umurengera n'iryari dukwiye kugira uwo mwitwarire cyangwa kugira ati stress iratanguye kuba nyinshi reka nje kumurondera Deborah amfashe n'iryari dukwiye kugira guhagarika umutima iyo twagize stress. Alors iyo utanguye kugira ibibazo vy'amagara kuvuga ngo santé physique yawe iri mu bibazo aho urakwiye biba bikenewe ko buyenketa avuye kuri ukarondera ubufasha iyo utanguye kubona ugize kenshi na kenshi stress ingwara ikunda kwerekaniramwo n'umugongo ni estomac estomac ni mushishito bon estomac ko biriko abantu barayumva hariho kumeneka umutwe cyane biza kujana biva muri modotete isanzwe bikaja muri migraine ugasanga wama igihe cyose umenetse umutwe kandi ugasanga nta n'umuti ukishobora kugufasha kenshi na kenshi kibazo ntikiba kiri physique kiba kiri mu mutwe kiba kiri psychologique no kuvuga ngo uba warushe iyo stress bayageza hani iruhisha umubiri wawe hariho abantu batangura kugira ingwara za hypertension umuvuduko w'amaraso ukabije canke munini w'amaraso abandi ugasanga aribagira cyane tanguye kubona usigaye concentration yaragiye utakishobora kuguma ku kintu kimwe ngo ugikora ugiheze ubonye bibaye byinshi ni vyiza yuko uja kuraba mu psychologue hariho cakindi cyo kumva utagishaka gukora novuga ngo utakaje intérêt yo kumva ko hari ikintu ushaka gukora ugasanga ibintu byose wari ukora bikuryohera ntacu gishaka gukora nta kintu kimwe usigaye ushaka kuma wenyene usigaye ushaka kwigumana nta muntu ushaka muvugana aho birakenewe cyane yuko uja kuraba umu psychologue ikindi novuga ni cagihe usanze imigenderanire yawe n'abandi bantu isigaye yaratosekajwe niyo stress usigaye wishurana nabi abantu basigaye baguhunga kubera ukuntu uvuga nabi canke kubera usigaye ushwana usigaye kunda gushwana ni vyiza yuko uja kuraba umuhinga yaronose ivy'inyifato kugira ngo agufashe gutora ikiriko kiratuma iyo nyifato yawe ihinduka gutyo ego merci beaucoup uravuze ikintu c'abantu usanga bahindagurika ugasanga asigaye ameze umuntu aguma shwana aguma ariko araba umuntu aca kubwira ntanamenye yuko ati kwa ifisi ugasanga ariko akubwira ati je nukomeze mbe hari umuntu ashobora kuba avuga ati je nuko navutse niko nakuze iyi si stress birashoboka kamera nta muntu avuka ashavuye nta muntu agira kamere yo kwamashavuye hariho abantu amatampe hama canke uko imero z'abantu ziratandukanye nivyo hari abantu usanga byoroshe ko baba bari ku rutonde ikintu kigiye ku ruhande binamushavuza ariko kuba uvuga nabi si kumeze haba ari ikintu cabiteye kuko reka dushake turabe ku mwana avutse ababebe bavutse shaka gufata abana 5 bavukiye rimwe bose barira co kimwe umuhungu n'umukobwa barira co kimwe bafise ivyo bashaka bimwe kandi kenshi na kenshi utwana twose turatwenga biza guhinduka bivanye n'ivyo umuntu yagiye arabamwo rero uyu avuga ngo niko ameze hari ibintu byatunyamera gutyo hari ivyo yagiye arabamwo nico gituma urumva ari vyiza kuja kuraba mu psychologue utanguye kubona inyifato yawe ibangamira abantu kugira ngo agufasha go gutora aho byahereye kuko bishobora kuba byahereye no mu bwana bikaduga gushika bizogere mu gihe uzo wakuze utanguye kugira imigenderanire n'abandi bantu munganya imyaka mukorana mubana musangira rero kenshi ivyo wabayemwo birashobora gutuma uhungabanya abandi ugatuma n'abantu baguhunga birashoboka ko umuntu agira iyo stress ariko ntabimenye ego cyane ndakunda ni kenshi ahubwo batayimenya kenshi bimenywa nabo bari kumwe ego kubera bya bimenyetso ntababizi kwa ari byo merci beaucoup ariko rero madame Deborah hariho umukozi akabaho umukoresha akabaho n'abakolege sivyo aho rero ndashaka udufashe umwe wese ico ashukwiye gukora iyo swat abonye stress ku mugenzi we abonye stress ku mukozi wiwe cyane yibonye ko stress hari umukoresha hari umukozi hari n'abakolege duhereye
ku bintu vya mbere vyokogwa n'umuntu abonye ko afite stress yo nibihe bintu ushobora gukora kugira iyo stress ayigabanye. Alors duhere ku muntu nyene yibonye ko stress canke bamubwiye uko afite stress ikintu ca mbere cyo gukora no kubanza kwidentify kumenya aho iyi stress iri kwirava kwa kundi nababwira ari imico itatu hari igihe ushobora kuba bivuye ku buzima bwa misi yose bwa bose navuga ngo situation iri collective ya twese bwa bukene bw'ibitoro peut-être canke kwiyunguruza byagoranye urumva bivuye kuri ama station amabus nakora ronka igitoro ko bikwiriye canke yumvise ibiciro byaduze bitanguye kumubana byinshi mu mutwe canke ivyo urumva wamaze kumenya yuko byavuye ngaha no kuvuga ngo uramenya kubitandukanya nivyo ku kazi. Iyo ari stress ivuye ku kazi nyene vy'ukuri ari imigenderanire yo ku kazi canke akazi katakozwe neza canke umukoresha ashobora kuba amubwira nabi canke adaha agaciro ivyo akora naho nyene urumva wamaze kuvyidentify niho umenya ingene ubijeha. Iyo ari mu vie personnelle canke bwa buzima bwanje bwite butahuye nibwo ku kazi naho nyene ni uko tuvyitaho biratandukanye. Alors reka mpere ku kazi kubera ko ariho tuko turavuga uyu munsi. Iyo ari stress yavuye ku kazi uhejeje kwidentify icabiteye ugerageza kuraba ko ari ikintu ushobora kwiyadaptako ko ari ikintu ushobora kwajusta novuga ngo uko usanzwe ubifata uko usanzwe ubikora. Niba ari akazi katakozwe ku mwanya byatumye bagushwanira n'ikindi aho no kuvuga ngo uritwararika kumenya ati iki kintu ifokora ugukurikira ndacitwararika nkagikora imbere kugira nigisuye kuntera ingorane. Iyo ari imigenderanire hagati yawe n'umukoresha aho rimwe hari igihe bikenerwa yuko ugenda ukamubwira ati imeze uko mugabo si imisi yose abakoresha baba bari accessible canke ngo bashikirwa vyoroshe. Ni vyiza yuko uri hejuru yawe ushobora kumubwira akagufasha kugira ngo ico kintu ntikibandanye kuko kizohava kigutera ingorane mu nyuma. Hakaba novuga ngo nk'umuhuza hagati yanyu kugira ngo vyorohe ko nawe udakorera mu bwoba bishobora no gutuma ahubwo navya bintu bikora nabi. Iyo hari imigenderanire itameze neza hagati y'abakozi y'abakozi hagati yabo kenshi ikintu ca mbere dukunda kubwira ndagisha ama formation ama entreprise atandukanye ikintu ca mbere ndababwira nuko bashiraho system canke uburyo bwo gutatura amatati niko ndavyita résoudre les conflits. Hakabaho un cadre bashobora kwicaramwo hakabaho umuhuza hagati y'abo bantu batumvikanye kugira ngo bikunde ya environment canke ca kirere kicaho bakorera corohe ntikigume kiremereye umuntu kuko ni vya bindi bica bituma umuntu atagishaka kuja ku kazi kuko bimvuye ngo nahantu hamuremera nahantu hamuruhisha n'ubundi ngiye gushwana n'ahantu ngiye kubandabe nabi ugasanga usigaye habona nk'umutwaro kandi ariho hantu hazokuzanira aragera mu gatondo kuja ku kazi umutima ugacisi ukumva umutima uri kurakubita bimwe by'abana baba bafise nk'umwigisha kara hageze kuja kwishura ukabona atanguye kurira kubera yabazi bimurindiriye. Rero iyo ufise imigenderanire mibi namukorana kenshi na kenshi wumva ni handi umuntu akuza adashobora kuhaduka ngo arire mugabo mu mutima bariko ararira bariko yimvira ikintu agiye gukorayo. Rimwe hariho n'abademission hari abagera ahantu bakademission bavuga ati jewe no fuma mpe bakazi hako mbandanya mba mu bintu bimeze uko. Aho ni kuri kote ya wa muntu yibonye ko stress tugiye kumukoresha rero umukoresha ashobora kubona ko umukozi ari stress cyane. Hari abakozi baba stress hama hejuru yo kuba stress ntibemere gufata ikonje kubera ashobora kuba ashaka kugira ya performance irenze urugero akanka bimwe bita excès de zèle voilà nawe uzigene kivuga mu kirundi mugabo excès de zèle uko biri kose benshi baracumva ugasanga afite excès de zèle. Iyo excès de zèle rero kenshi iri mu bintu bituma kenshi umuntu agira stress ku kazi. Rero iyo uri umukoresha ukabibona ku mukozi yuko uyu muntu uyu mwete ntusanzwe harimo gushaka harimo ubwoba kenshi excès de zèle ibifise inyuma hinyegeje ubwoba gusumba ko ashaka gukora neza. Rero uyo ikintu ca mbere umukoresha akora aramuha amapause rimwe kamuha ni konje itari nateguwe genda uruhuke. Ni abakoresha kenshi ntibakunda kuvyimvira ko rabo baba ko yumvira productivity bako yumvira ivyo uza kuzana akazi foko gakorwa gahere kuko kenshi yumva hariho nababivuga ati je dufana amahera n'akazi ibisigaye n'ubuzima bwiwe ni atamenya kuruhuka biramusha ariko ni vyiza yuko nk'uwo muntu wamubonye ni vyiza ko witwareka wowe nyene kumubwira uti umvira itaha
uzogaruka hirya y'ejo kugira ngo ofete uwo mwitwara ukabanza ugabanure kuko niyaza ari stress aza gustressa abamukikuje bose bakoreye kuri stress uze gusanga n'ivyo yari gukora atabikoze neza rero kenshi umukoresha ico nico kintu cambere yokora iyo nabonye hariho utuntu tutagenda neza hagati y'abakozi biwe ni vyiza ko abahamagara canke agatuma ushobora kubahuza akabanza akamenya umwe wese agahamagara umwe akamubaza icabi kiko kiraba hama maze kumenya la situation agahamagara umuntu abahuza canke wenyene ubwiwe akabahuza kugira ngo ico kirere bariko barakoreramwo ntikibe kiremerewe n'amakonfli ku bakozi rero abakorana abakolege ikintu kenshi abakolege umuntu yari stress ashobora kuba ari stress na quantité y'akazi afise iremereye ugasanga charge de travail yiwe iri hejuru cane papa yico ashoboye hari abantu rero bitorohera gusaba ubufasha ngo ndashaka mfashe kuri aka kantu abwira umukorege ati mfasha kuri aka uyo rero biba bikeneye ko wamukorege ari wamubwiye ati kumbona umengo uri stress turabe ndagufasha iki hama akaba ari wamufasha mugabo kenshi n'abantu turababwira n'umuntu uwo ari we wese turabwira abantu kenshi kwitwararika gusaba ubufasha kuko nta muntu ashobora byose hari igihe bikubana byinshi niwe wavyisuka ko byose uza kwisanga atana kimwe wakoze ariko wari gushobora guhamagara uwundi ubona atari occupé cyane ati fasha kuri iki cyangwa ugasanga aragishoboye gusumba wowe biroroha hari abantu usanga mu buzima bwa buri munsi ntibazi gusaba ubufasha ntibazi kubwira ati fasha umufashe iki kintu uwo muntu uwo mujera gute uzi ko ufise umukolege wamubonye ko iyo stress wamubonye ko ari kuri pression wabonye ko afite amatasha afise no munsi nakwiye ariko urazi ko bitamworohera gusaba ubufasha alors hari abantu badasaba ubufasha ariko umuzaniye umupropose kumufasha yemera haba n'abandi batemera abo batemera rero baba bakeneye umupsikologe kugira batahuze yuko uwo ntushobora byose emera abantu bagufasha emera ko hari hama limit ufise hama abantu bagufashe rero hari abantu umva mwe nabo kenshi baba bakeneye umupsikologe kugira batahuze ufite yuko ntibikunda ivyo yuko urashaka ntibikunda oroha hama tugufasha gutyo urumva umupsikologe amaze kumuganiriza bizokora ko n'aba collègue bashobora kumubwira bati sana tugufashe bikeye urakoze cyane merci sorry gato akandi kantu ushaka kongera ko kubakoresha ni gutanga charge de travail iri raisonnable kuko hari igihe ubona umuntu afise umwete ugaca ushaka kubikorerako ugasanga bakora muri service imwe ari batatu mugabo ugasanga hari umwe afise ibintu amatashe nk'umunani ugasanga n'ama objectif washite kuri uyu ni menshi cyane kubera wabonye umenga afise umwete ugaca umusurcharge rero ni vyiza yuko udasurcharge umukozi kandi ni vyiza yuko hatabaho n'abari surcharge ko hari abantu baha bikeye cyane par rapport y'ivyo bari bashoboye n'abandi baha ibirenze cyane ivyo bari bashoboye rero no kugerageza kugira mvuze ngo charge de travail raisonnable no kugerageza kugira iyo equilibre kugira ngo umuntu ntiyumva remerewe nako kazi ni ryari iyo equilibre umuntu ashobora kwishyira est-ce que hari kuko hari umuntu ashobora kubwira ati je 1 2 3 4 ndazikeneye au plus tard midi muri avant midi arashobora kubikora ukabuzi ati uyo muntu arabishoboye vraiment ariko nawe kandi nawe ukabona ati ejo yarabikoze n'ubu arashobora kubikora donc mu mutwe w'ubuzi ko abishoboye est-ce que kuba ndamuhaye canke umukoresha amaye ibintu bine cyangwa bitanu mu mwanya uri bien fixé nijya ushobora kuvuga ati iyi biri équilibré ibi ni biri déséquilibré par rapport ya potentialité y'umuntu alors novuga ngo umuntu ntiyamana wamwete misi yose ukumva uso no munsi ko nteza kubyuka bukeye ikintu kenshi abakoresha bihenderako nuko abona umenga imisi yose irasa ntiyitwararika kubaza umuntu mbega ibi bintu ubona vyoboneka amubwiye wafite umuntu utigeze umubaza ngo ubona vyoboneka ukamubwira ngo nkeneye ibi bintu midi ntaronka n'akajyo ntiyumva umengo aremerewe no kuvuga ngo bihava bingora atapfa kubyemera mugabo biraza gucerwa ya midi ntibiza kuboneka kuko urumva umuhaye byinshi birenze urugero ego ejo yarabishoboye kubera ejo peut-être atabindi vyari bimugoye atabindi vyari biri muri we mugabo arafise une vie personnelle arafise une vie sociale ishobora gutuma uyu munsi umwete utabungana n'uwejo ni vyiza rero yuko umubaza hama wumvisa ubonye yezita canka akubwira umengo ntavyizeye cane akabwira ngo ndagerageza iciza nuko turaba muri equipe
uwundi bashobora kubifashanya kubera ko byose ubishaka midi kandi bitaza guhinduka ntuza kwiyadapta kuri hitme yiwe ahubwo urondera uwundi kugira ngo bya bindi baza gukora ari babiri binyaruke hama saa sita bize. Urakoze. Hari ikindi naco usanga abakoresha kubera avuga ati abakozi bake hama icyo uvuze ati cyo kuderega kirakunda ni gishoboka kandi nkorera ku mwanya hari ama deadline nuko novuga ugasanga ubakoresha bari kuri icyo kibazo. Ni gute umukozi n'umukoresha bashobora kuja hamwe bakumvikana uvuga ati umva twe ibikorwa dukora tubikorera ku mwanya bivanye nabo turiko turakorera nawe we ndazi kuri umuntu. Ni gute hobaho ukumvikana ku buryo umukoresha yumve ko ivyo akeneye biriko birakorwa hama n'umukozi yumve ko nawe ariko aratahurwa mu vyo ariko aracamwa. Alors, je nibaza ngo byose bihera mu kuyaga. Iyo umukozi n'umukoresha bafise uwo muco wo kuganira kenshi na kenshi n'ikintu abakoresha benshi badakora ariko ni vyiza yuko umukoresha ashobora guhamagara umukozi akamubaza ati bimeze gute ubona gute. Ikindi kintu abantu bibagira nuko iyo uri umukoresha ugashiraho amakandi abantu bidetanda bagira sport batera inkuru basangira agafana donc ugashiraho amakadi ari detandi biratuma bafite bisanzura bakanavuga n'ibibagora ukavyumva ukumva yuko peut-être ama deadline abari mato ugasanga birabagora kugira iki ku buryo nawe ucugerageza kwa justa niba ari tashi yari wowe ari kutanga mercredi ukabuzi kwizomara iminsi 3 canke 4 bacitanga lundi kugira ngo wowe ya jeudi uyishakira maze kuba bayizana kubera ko ni wayitanga mercredi ukabwira ngo ndakeneye ejo midi baraza gusanzara kandi nta kintu kimwe kikwemeza ko baza kubikora neza. Mugabo ni question y'umukoresha nawe nyene kwipanga hama n'abakozi bakaba bari biteguye gukora ivyo basabwa n'umukoresha. Rero novuga ngo kenshi tujya kadgo two abantu baryoherwa batera inkuru en dehors yo kuvuga ibintu by'akazi turafasha kudetanda atmosphere turafasha kugira ngo abantu bashoboye kugira ico kiyago bisanzure bavuge ikiri ku mutima bavuge kibaraje ishinga gusumba ibindi. Ego ni twari hari amashira hamwe menshi usanga ari akorera kuri pression z'ibikorwa baba barimwo ugasanga rimwe na rimwe nibibuka gushiraho utonuze mbewe mu bantu mu mashira hamwe canke abantu mukurikirana muriko murabafasha mu vy'inyifato n'abakozi n'akazi mbe murabona ko uno munsi ibujumba canke mu Burundi turiko turatahura akamaro ko gukurikirana abakozi no kujera izo stress iyo zaje mu kazi est-ce que ubona amashira hamwe yacu ariko aragera kuri urwo rugero? Si menshi ariko biko biraza biratandukanye no mu myaka iheze aho ata mu psychologue wumva batumiye muri entreprise kanaka ngo aze kugisha formation ngo aze kuganiriza abakozi kubijanye n'amagara yo mu mutwe kubijanye n'izo stress wo mwitwarariko urenze urugero kubijanye na burnout sinzi no yita mu Kirundi mugabo ni ikintu gihari cyane mu buzi bwinshi mu entreprise menshi ariko ni kera ntibyaboneka ariko novuga ngo ubu hariho novuga ngo hariho intambwe ishimishije ama entreprise ariko aratera uravye ibijanye n'ivyo vya stress ibijanye na santé mentale en général ku kazi. Rero twizera yuko bizobandanya biduga kugira ngo benshi bashoboka bashikirwe kuko gushikuwa aracari amatribiza mwamwe atagaciro abiha mugabo urumva ubu uko nibaza ko imisi zogenderagenda bazotahura yuko umuntu afise amagara meza mu mutwe no mu mubiri ashobora gukora neza hama bikagwiza wa mwimbu wa ya entreprise. Kugira tubafashe gutahura ariyo mpamvu ya kino kiganiro kiri le danger kumukoresha atiyumvira kuri impact ya stress mu kazi cyane cyane ku mukozi. Danger ya mbere kandi remereye ni guhomba kuko uwo kwibaza ngo yoshobora kuzarangaje abandi uko abandi bavuyemwo yirukana asubira mugabo ivyo navyo biratuma
novuga ngo entreprise yiwe idatekana kuko yama ariko arigisha abandi bakozi gushasha uyo besoin ko muri kurafoma bashasha abandi basiba abandi bagwara hazogera igihe naho hantu abantu bahatinye kuza kuhasaba akazi kuko babona uko kuntu abantu baje kuhakora baragwara bagira ama hypertension bagira ibibazo vya estoma bagira ibibazo vy'iki bamwe baragira stress irenze urugero ugasanga batanguye kuvuga ibintu bidatumbereye hazogera igihe ugira iyo reputation yuko urananiza abakozi hama bahunge urashobora kuzobaronka pour igihe kitari gito wanashaka ukaza urahindura mugabo ko uhindura ni kushiramwe efo guforma abo bashasha baje ubigisha akazi gushasha bakamenye baba batanguye kuruha kubera ko ntiwigeze witwara ikibijanye n'iyo stress ntaco ntiwigeze biha agaciro baragize iyo stress nabo baravuyemwo bamwe urabirukanye kubera basiba cane abandi urabirukanye kubera batari productif nkuko bitegerezwa uzanya abandi iyo besoin ko muri kura remplacer abakozi izogera hano nawe ikuruhisha hama kandi hazogera igihe utange na offre ntagire umuntu numwazi hamucumba kenshi bamwe barugara bigahera bugaye nyene entreprise igahomba kandi itari yuze umutahe mugabo iwuze iyo gestion y'abakozi ku gestion y'ivyo bakeneye yego urakoze cyane tugeze ku mwanya mwiza wo gusozera kino kiganiro aho shaka rero uduha ubutumwa uratubwiye le danger kubakoresha ariko nshaka nimba hari ikintu uno munsi ubona ati haba kubakoresha haba ku bakozi dukwiye kwitwararika twese nimba hari ubutumwa ushobora kuduha uravye experience ufise uravye ivyo ibibazo vy'amabiva bishika ku mu mashira hamwe bivuye kuri iyo gestion ya stress itameze neza haba ku mukozi no kubakoresha n'ubwayo butumwa muri rusange woduha cyangwa wotanga bariko baratwumvira baza gukurikirana kino kiganiro kugira bumva ati harageze yuko iki kintu tugiye kibanza mu bikorwa vyacu. Ubutumwa bwa mbere ni ubutumwa butaryohera abarundi benshi nuko umuntu akwiye kwikunda kwikunda atari kwikwegerako atari egoisme mugabo kwikunda mu doswa iyo wikunda uriyumviriza uramenya ko urushe ukaruhuka uramenya ko ushonje ugafungura uramenya ko ugeze kuryama ukaryama uramenya ko umubiri wawe ukeneye sport hamukagira sport aho ni kuri kote novuga ngo personnel tutarashika no ku kazi ariko kandi iyo wikunda hari imisi twandikiwe mu makontra abantu bafite amakontra hari imisi y'amakonje bandikiwe sivyo iyo misi y'amakonje si misi bashizeho kugira ngo ntibaguhembe benshi ziri pensi tu veux mugabo ni misi igufasha gusubira kuvoma inkomezi hanze yo ku kazi kugira ngo ofete usubire ugire za nguvu usubire ugire wa mwete wo kugaruka ku kazi ofete ni nko kwishaje wana ko dushaje telefone ni nko gusubira kwishiramwo agacanwa kwishiramwo izo nguvu zo gusubira kugaruka izo ngoga zo gusubira kugaruka ikindi kintu novuga gikenewe cyane kubakoresha no kubakozi iyo ico cikonje ndakiguma ko cyane kuko ni ikintu abantu benshi baneglige yabo umukoresha ari permita gukura umukozi mu ikonje ngo hari ibintu vyihuta hama ari umukozi nawe avuga ati je vraiment nta konje nkeneye ngaho ikonje twese turayikeneye naho wowe ushaka kuba performant gute ntuzoshobora kutaruhuka hama ngo be performant bizogenda bimanuka ikindi novuga uretse kwikunda kwiyumviriza hariho novuga ngo kwitwararika amagara yacu yaba kumukoresha cyangwa kumukozi umutahe wa mbere dufise n'ubuzima bwacu ubu buzima rero buhungabanye umutahe uri kurahungabana umutahe rero uhungabanye n'inyungu n'ikibazo washobora kuzoronka umushahara babandanya wo guhamuga bazogera igihe barambigwe kubera ko performance yawe iri kwiramanuka kandi ntiwumva igituma babandanya baguhemba hari abandi bakeneye akazi bashaka gukura ugiye muri chômage hama ya chômage nturonka uburyo bwo kwitwararika wa mubiri wawe nkuko wategerezwa rero novuga ngo icanke negwa no kubanza kwimenya ukikunda wewe ukamenya taha ndushe ifoko nduhuka amakonje nayavuze hariho sport nayivuze hariho kwitwararika kuryama ku masaha gusinzira neza kugira ngo bikunde yuko bwa bwonko bwawe ushobora gukora umunsi wose ukurikira hariho gufungura neza si gufungura isahani yuzuye oya ni gufungura isahani irimwo intungamubiri zikwiye ugafungura neza ukitwararika gufungura ku masaha hama hari abo bidakundira
mugabo ukitwararika ko ufungura uronka ingaburo zikwiriye mu mubiri wawe kuko ni wagwara icyo cyose mu mubiri kizohungabanya kakazi wari kurakora hamwe nakabure canke nawe ugakore nabi mugabo navyo biratuma utagira iyo satisfaction personnelle yo kumva ngo nakoze ikintu uyu munsi rero akamo nyamukuru numva notera abantu nuko stress mu kazi irabaho stress navuze yuko ari ikintu abantu bose bagenda kuko ni reaction umuntu agira kuri situation kanaka ariko igiye kuba nyinshi urumva ko ibangamira amagara yacu ibangamira akazi kacu ibangamira n'imiryango yacu n'imigenderanire tugirana n'abandi bantu bose mu kibano rero utanguye kumva bitanguye guhungabanya ivyo bintu byose mejeje kuvuga itwarareke kuja ku muhinga yabinonosoye agufashe kumenya aho yavuye n'ingene twayisohokamo urakoze cyane Madame Deborah ni manuro nziza cyane uduhaye ati itwararike ikunde menya yuko hageze kuryama hageze gufungura ivyo vyose ubimenye kuko niwavyitwararika niho uzoheza ube productif ukore neza na kakazi wacu warujeje gukora ugakore neza reka ndagushimire bimwe vyimva mutima kuronka kanya nkaka ko mu gatondo tuba dufatiriwe na byinshi bari umwanya wo gutangura umunsi ariko mwemeye muraduha iminota igera kuri 45 yo kubana natwe muri Kazoza FM Web TV mu kiganiro première heure ndabifurize kugira umunsi mwiza w'akazi no kuba productif tunabarinda no kugira stress nibaza ko mwe mumenya kwijera no kwimenya kare ego murakoze cyane mwakoze kuntumira ego yes reka ndabashimire namwe bakunzi ba Kazoza FM Web TV bakunzi b'ikiganiro première heure reka duhure ku munsi w'ejo hano nyene kuri Kazoza FM Web TV je Branly zihindura ndabifurije iterambere muri vyose no mu banyu murakoze cyane gumana na Kazoza FM Web TV merci Kazoza FM be your own boss.